Nidusubire kubona vraiment nko vyami kera mu gihe cy'amatora twaguma tora ibiziga mu nzuzi mu binogo. Nidusubire kubona ibiziga bireremba kubera amatora. Uzobigerageza uwo ari we wese uzofatwa ko atwa amatora. Bimwe twamatora abantu bafatwa n'amakarata menshi afatwa ariko arabwira abantu bitameze neza, agaca afatwa bukeye agataha. Oya vraiment twarayibonye matora bako mitumba muri acho twari kuri tele twarafashe benshi tufata amakete y'igiteri bukeye twari tubona gutaha. Dusavye araba amategeko je sindi umusenere, amategeko ya senere sindayazi stati kuko umugambo usafise stati na regerema bigenderako ni barabe amategeko ya senere urubanza barunyarutse ruve mu nzira ufise uburongozi hizo amategeko amenyekane kugira ngo azohigwe n'abandi nyimba abishoboye. Cengezaho dusaba ko ubutungane kuri umunsi tariki 4 kwezi k'umunani umwaka wa 2026 ishiramwe Arishoto riramenyesheje abarundi n'amakungu yuko rizo rungika indorerezi zigenga mu gihugu cyose cy'u Burundi. Arishoto ikabizorungika indorerezi zingana n'amagana 242 ku rwego rw'igihugu izorungika indorerezi zigenga indwi, ku rwego rw'intara izorungika indorerezi zigenga 25. No kuvuga intara yose izofise indorerezi zigenga zarungitswe na Arishoto 5. Izorungika indorerezi amagana 210 mu makomine 42 agize igihugu cy'u Burundi. No kuvuga yuko ikomine yose izofise abantu 5, indorerezi 5 zigenga za Arishoto. Impamvu rero Arishoto ishimye kurungika indorerezi ni mu ntumbero yihaye yo kugira kubandanya iterera mu buzima bw'igihugu kugira ngo Burundi bubandanye bukomeza intwaro ya demokrasi, intwaro ishingiye ku mwene gihugu, ariyo ntwaro izana ubutungane kuri bose, intwaro ituma haboneka iterambere dakumira kuri bose, kuko umwene gihugu ari wafise ijambo rya nyuma kwishira indongozi zimuyobora kuva hasi gushika hejuru. Arishoto yagomenyeshe kandi indorerezi y'amatora izokora nk'ishame gigenga kandi ashimye ko atandi mashira hamwe adahinza politike cyangwa imigore yose izokwigera ija hamwe. Izobikora nyene yigenga atashira na hamwe na rimwe cyangwa umugware wose baroja hamwe. Intumbero yayitumye atashira hamwe itoja mu runani ni iravye muri kahise ko Burundi ku mashirahamwe amwe adenguza politike. Inyifato yayo ntiyari nziza cyane, ndetse turavye n'ubu gushika isaha Arishoto amashirahamwe menshi adahinguza politike arafise uko yigenza bitanezereza, bigatuma yuko amashirahamwe société civile itizegwa n'abene igihugu ku rubuga. Ariyo mpamvu rero Arishoto yagombye gukora nk'ishirahamwe yigenga atoyegamiye nka société civile independante kugira ngo tugarukana kanovera kamashirahamwe adahinguza politike by'ukuri, haboneka abagabo bavuye mu mashirahamwe badahengama, atamugambwe n'umwe bahengamirako wari wose ya uri mu opposition uri ku butegetsi bakora, ahubwo bakora nk'amashami adahinguza politike. Dutanga intererano imeze neza ati gikomeze, ikimeze nabi naco tuvuga ati gihinduke ku neza yo Murundi. Ati none ishyamba Arishoto ububasha n'uburenganzira bwo kurungika indorerezi buvahe? Ubwo abajejwe gutunga amatwana bava wangira. Turazi neza Arishoto yuko dufise uburenganzira duhabwa n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ku ngingo ya 73 rivuga iti umurundi wese ategerezwa guterera agacumu kubumwe mu kubungabunga amahoro, intwaro rusangi n'ubutungane kuri bose.
mumva yuko ari shoto nayo mu byo tugwanira he mu butungane kuri bose intwaro rusangi nivyo tugomba kugwana kugira ngo haba Burundi bandanye butwagwa nabo bitoreye tubandanye mahoro intwaro rusangi. Ingingo ya 74 bwashingwe y'ubundi ivuga ati umurundi wese mu bikorwa vyiwe ategereza guterera agacumu kubumwe mu kubaka no mu guteza imbere igihugu. Urumva yuko natwe tuteza kugira uruhara mu by'igihugu kugira cyacu gitera imbere. Nagomba rero cyenda bamenyesha yuko muri arishoto turavye ukwa tumaze imisi tugira turakurikirana kuvyeka hagati y'akazi na muntu intwari ibereye iterambere dakumira mu Burundi. Hari inama yahuje abegwa n'amatora ikiriri yagirishijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi no muri arishoto twaserutse kandi twaratanze ivyumviro vyacu biraja mu ngiro bitatu. Twagomba tumenyeshe ibi bikurikira. Turavye aya matora twimirije 2027 twagomba tuvuge nk'ishiramwe gigenga twege uko nta muntu adutamika ijambo. Tuko turaraba mu gihugu cose je novuga yuko nibiringo bidasanzwe mu mateka y'u Burundi twabonye amatora aba mu gihugu cose abarundi baratekanye ndavyemeza na kwijana. Mu gihugu cose ubu uri kuratembera tumaze dutembera ku rubuga amakomine yose ndetse n'abaduserukira amakomine yose abantu badasangiye imigambo no munsi usanga basangira kabisa n'agahiye ufise urubanza bose bagenda mu myaka yahera abasangira imigambwe mu gihe nk'iki ntibicarane. Turemeza kandi yuko amatora ari kwategurwa nta muntu n'umwe mu raporo dufise n'ivyo dukurikirana ariko arahunga igihugu yirukwako kubera imvu ya politike mu mugambwe arimo cyavyekeye amatora ntavyo tubona mu gihugu cose. Muri aje turaime muri raporo dufise nta bantu bariko barapfungwa na bamwe tubona kumvu za politike kuko vyahora kwa no matora. Ndetse hariho byo tumaze tubisi tubona bana kiba dushima kugira bikomereza aho nyene dutegura amatora atabantu bahunga dutegura amatora tubandaye muri inzira atabantu bahunga atabapfungirwa ubusa atawe ko baricwa bazira aya matora. Ati gute nabwo nabwiye yuko hari igikorwa ciza kiko kibago n'ubutungane cyo kurekura abanyororo hirya no hino kugabanya abanyororo bapfunzwe cyo turagishima kuko ibihe byaje byo kubuza abantu mu busho none ubu nabyo tubona. Nagomba kandi tuvuge yuko ko twagumye dukurikirana turabe byo twiyemeje turikiriri ibyo umukuru yavuze amaprotokole tuko turaraba no munsi intara zose hari utuneke mugabo nta bantu umugwi bakironka ubuzi kubera ubwoko bwabo canke intara bavukamwo oya gusa nigiturire ibihari nigiturire ndavyemeza canke igiturire ikivuye cy'amafaranga canke kigitsina turavugana ukuri mugabo nta muntu ariko ari ukwako ivyo twege muri ico rero twagomba tubikenguruke cyo dusaba inzego z'igihugu zibikomeze rero habe impinduka mu gihugu cy'u Burundi n'amakungu yose atangare hamatora abanyepolitiki bashobora gushikira ikintu cabo ntihagire umuntu n'umwe abirukako ngo vyaho uturabishima. Twege dukora amajambo n'inza politiki n'ukuri twashikiza icyumviro nta n'umwe adukorako. Niyo ntwari beretwa abarundi imwe ndadaye yatumapfa na ugasore yatumapfa. Rero turashima kubera tukoje amatora uno munsi nta muntu n'umwe ari umashamba n'inza politiki apfunzwe nta mumenyesha makuru n'umwe namwe mumbwira nta mumenyesha makuru ndabona n'umwe numva apfunzwe. Iyo ni intambwe ihambaye mu gihugu cyo dusaba rero umugwi seni umugwi ujeje gutunga amatora mu Burundi seni tusavye ibi turavye itegeko bigenga amatora yo mu Burundi code electorale tukaca turaba n'urupapuro rw'inzira
twihaye abigwa n'amatora turi kiriri umukuru w'igihugu ahari abaserukira abatwara ibisata bibiri biserukira bene igihugu umukuru n'amashinga amateka y'amuza amateka bariho bari n'userukira ubutungane umukuru wa Sentare nanyuzwa hari ndibaza yuko hariho agahaze mu itegeko rigenga amatora dusaba umugwiseni rero umukuru w'umugwiseni anyanyase avugane n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga nawo vyega mushikanganje no hagati mu gihugu baraba ukuntu rugira rupapuro rw'inzira twihaye turi kiriri ukuntu goba cyo twokwitwa annex mu mategeko azoyikora aragenzura mu matora ya 2027 ati gute nk'ubu twumvikanye yuko ibitahoramo amashirahamwe adahinza politiki azorungika indorerezi zigenga ubu batwise abaranzi meni ubu turabaranzi vyahinde turabaranzi meni twave tuvyumvikanye no kuvuga seni ni arbitre ari mu kibuga hagati y'abanyepolitike baharanira intebe y'umukuru w'igihugu ko mugambwe ricujejwe wa intebe y'umukuru w'igihugu twebwe natwe indorerezi z'amashamba adahinza politiki tuzoba tugerejejwe kumanika aho tubonye akatameze neza ubu twaraho uburenganzira muri papuro rw'inzira ubu tubonye akatameze neza ntitwakavuga twacaho tunumye ngabatagira ijambo anyasagare bashireho urwandiko rwanditse biga twavuze uburenganzira duze kuri bureau de vote tubonye bitagenda neza ufise amakarata menshi yitora uharuye nabi canke uri kwabikora nabi no muri bureau de vote tumubwira ati tuje inama twiga ibintu nibikosogwa ibi kugira ngo abazo bari mu bureau de vote n'abatwara amasesi biga twavugiye hariya harimo muri seni n'abakuru bo hejuru nabo baronke icanditse kibazo kwisunga mu gutworohereza mu kazi kacu kugira ngo ntazogere tuzoshobe gutatura ibyo twabuye ku mugaragaro tuvuga ati byagenze neza aha byagenze nabi ku mwanya dukoze twabivuganye kuko kuri bureau de vote yose rube yigenga agakozweho gakosowe icakabiri dusaba seni ko yoshiramo nuko abavuze yuko amenyesha makuru ico babonye kubiko biragenda bo kivuga naje hamwe rero n'utwara urwego rwo kumenyesha makuru sense bavugane mu itegeko rigenga amatora ntivyari birimo basheko annex kumenyesha makuru arekuriwe gushikiriza icabonye kimeze neza nuko biko biragenda cyitameze neza mu matora kugira ngo byo twayanze ntibibe amasigara cicaro y'abagabo bicaye canke abashinga ntaye canke abafasoni ivyo bafunditse baca babigendera kugira ngo dukomeze intwaro nziza ya demokrasi ishingiye ku mwene gihugu yabonetse habanje guseswa amaraso menshi. Ikindi twagomba dusabe seni kuzotanga ikiringo ca hafi kugira ngo indorerezi zikeneye impusha tuzozironke vyoroshe kugira ngo igikorwa cacu tuzoikore tube ceranda tuzogikora ciceranda kabisa tukoma turwane intwari bere cemenyesha yuko twemwe ndasha tumenyesha yuko turavye imigambi ya noheri twebwe ntiturabanya mugambwe turishira hamwe dahinza politiki uruhara rw'iwacu no guterera ikimeze neza ikomere gufasha kugira ngo abarundi bishe bizane twebwe imbere biraje twebwe cyo twihaye igihugu imbere umwene igihugu imbere dusaba rero abanyepolitiki bagerageze abitoza imigambi itandukanye bahiganwe badahezanyayo mwese arondera ikibanza kuneza ayubaha amategeko y'igihugu yubaha umwene igihugu ntidukeneye intambaro ushaka igihugu ja mu matora nta ntambara dukeneye abaferi benshi twabuze dukeneye kubandanya mu nzira y'iterambere dusaba rero abanyepolitiki imvugo bazovuga bibuke yuko bagendera mu barundi bavukana ari imiryango yabo bavuga imvugo idatuma abarundi bitekaniye bibereye ku kivi batagira ingorane indirimbo turasavye imigambo itandukanye indirimbo zahahora zibubugwanko zitameze neza vraiment ko inzira turimo ya demokrasi bazikuremwo bagire nshasha zivuga imigambi yabo
na kamaro na kare gutukana subugabo kuko ugomba uzotwara igihugu ushinze umugambwe kugira utwereke yuko uzokora neza ugashimwera igihugu imbere ntumucanishamo cyo twibutsa ko tukikubanye politiki habura na babiri hagatsinda umwe uzotsinda tumusavye kwitegura gutwara abarundi bose ntatware abahutu canke abatwa canke abatuzi ntatware intara atutwara abarundi bose umundi wese ishe yizane ntaze ari umuntu atoteza abantu afise akangonongo mujewe bankoreye ibi uzotsindwa nawe wese yitegurire kwakira ibizova amatora adateye akajagari ntazavuge ngo ko narose ikibiti ikibanza ntabe president ndatera akajagari oya wewe uri wenyene abarundi ni miliyoni myinshi ubuzima burabandanya kuko intebe y'umukuru w'igihugu ni imwe kandi ubaye umukuru w'igihugu ntuburose akazi ucumuze rega ntuco dutwara turakurungitse ucumusuku wacu twege twakoranye dukuye umugabo umwe muri twege cyangwa umukenyezi rero uwo twaro caba se barundi ni haza umugore nawe ni n'abarundi rero urumva aca bumvye wa bose twagomba tuje kuba twara igihugu inzego z'igihugu wera mere kubashikanganje kumanuka gushika kuri gaci umukuru wa quartier cyae umutumba yuko bagerageze amatura tuyajemwo ata muntu numwe bakwikirane atoteze uwundi warumvikanye kuko umukuru umutumba azoce mustaneri hazo bakajagari bakagatera ntafata ingingo bazoyibazwa rero badufashe abarundi bakomeye bitekaniye bagisha amanama kuko imiga umaze kumundongozi uri mustaneri nta muganga uri muharya uri umuvyeyi wa bose komene yose umuvyeyi uri buramatari umuvyeyi ku mukuru w'igihugu nawe turasaba irico mukuru w'igihugu yuko ibi twavugiye nari umukandida umukandida murabizi no mukandida mu bandi ariko arahiganirwa kuzoba umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2027 mugabo no munsi aracafise ikiringo abarundi bamutoreye imyaka 7 itarahera tumusaba gumagarariye ineza y'abarundi nkuko tubibona agerageze vraiment inzira turimo nziza yimboneka rimwe atamunde ko arahunga ntagire umuntu umahunga ugerageza gutuma abarundi bohunga muhane ugerageza kugira abantu bapfungwe kuvyumvuza z'amatora amuhane nidusure kubona vraiment nkuko vyamye kera mu gihe cy'amatora twaguma tubora ibiziga mu nzuzi mu binogo nidusure kubona ibiziga bireremba kubera amatora uzobigerageza uwo ari we wese nta muhane niko teka ku izina giwe kuko ibyageye murabizi ibyageye 70 kabiri tuvuga ku nkora bicombero tuvuga ku nkora biporonelika tuvuga ku nkora bicombero none tubizi c'est vrai bitukwa uhari nibitukwa umugambwe ahagarare bugabo aya mahoro turimo ubutungane turimo ukwisha no kwizana kugumuko tuvuze ko abantu baticwa mugabo je demeranira abicwa n'ibicwa na leta we mugabo arabumva umugore n'umugabo bapfuye ikintu cyasukana ibintu acatanga idiri afise barakwica rega ni ngorane abafa amatongo nuko mugabo jewe se turavugana ukuri ngoma sabe abarundi dusaba abarundi muri rusange cyane ugwaruka abajene duhindukiye abajene muhinduke ntintagire umujene numwe turasavye bajene ubu tutanguje bitwa nouvelle generation urungango rushasha rutagengera kutagenda ku byavyo vya kera abajene mu migambo yose uri mugambo utawurimwo mwidini urimwo mishirahamwe y'inzo politiki urimwo ntihagire umuntu aguhenda ngo genda kugwana guterana igiti wice naka nobona bibutse wishe umuntu uhanwa gatwe kawe icaho gihanwa gatwe kawe ntaroza naje abari nyuma yanje muri arishoto barimo wonzo wenda genda ugumuke ntuzogende wenda genda wice ntuzogende nzuba nguhenze twigire ukivi kubera iki barabibutse beshi ntavyo bazi ikibazo cy'umukuru w'igihugu ni kimwe kizoro umugabo umwe cyangwa umugore umwe abandi bazoguma ku mirimo kuvyo bahorako nico gituma tusaba jene ntihagire umuntu asa kubahenda yaba umugabo uri mu opposition ntibabahende yaba umugabo uri ku butegetsi ntibabahende no kuma ukivi aho uruhazi uzotora amahoro niyo makuru mwaribereye nta bindi usabe ubutungane
dusabe urwego rw'ipolisi kuzoba urwego rwigenga rujeje gucungira umutekano w'abarundi bose n'ivyabo, atari urwego rukoreshwa n'akagwi bibaza ngo mu mutego n'umwe bacungere igihugu. Uko zikosa ahanwe izo amategeko ntagire umuntu azogwa mu mpore. Ubutungane tubusaba uzofatwa ko atwamatora bimwe twamatora abantu bafatwa n'amakarata menshi afatwa ariko arabwira abantu bitameze neza, agaca afatwa bukeye agataha. Oya vrema twarayibonye mu matora bako mitumba muri yacu twari kuri tele twarafashe benshi tufatiye amakarita y'igiteri bukeye twari tubona bataha. Dusavye uburofu ubutungane gukora bwigenga, ufashe ntavyo kuranga umugambo uyu uri umugambo utegetse akoze icaga afatwa to amatora hana uwo opposition ari ko to amatora hana. Nuko twemeje twemeje gukora twisunza amategeko y'igihugu n'amategeko mpuzamakungu ajeje arayivye amatora. Mu kurangiza muri rusangi dusavye yuko abarundi bose twese turimwo twumve yuko intwaro ya demokarasi ari inyungu yiwacu, utowe ntiyigire birebire ngo nzobatangirana koya. Ukoze nabi zokukebura ati si vyiza, ukoze neza ati tubikomeze. Mu kurangiza rero Gishoto iriteguye ikintu cyose izobona kitamezeza amatora gihungabanya amategeko izokivuga igishira habona yidegenje kandi idatamisa ijambo. Ntizopendere ikitameze neza tuzogishikiriza ku mugaragaro tukibwiraho vyega, kandi raporo ntawe uzotubwira ngo tanga vuga ibi ishiramwe ibi atari ivyo ntizovyemera. Ntawe uzotubwira ngo hishira ibi twayibonye ntizovyemera. Tuteza gukora tugomba kwandika tube ari Gishoto yigenga dufise akamaro gutanga ntombero interano yacu. Tugomba kuba ko tugomba Burundi bwiteka, uburundi bushingiye ku ntwari bereye kwishya no kwizana ku Murundi wese, ubutungane kuri bose atakagwi atabwoko atamuryango, iterambere kuri bose atayiterambere mesherezamye. Hari abantu mu guheraheza, hari umuntu abonye ari mu bwoko hana twa mu bwoko bwiwe bigo wubaka mbomora. Hari abantu abonye hati kwa umuntu ari we yubaka mbomora. Turavuga n'ukuri duhinduke umuntu atwara umuntu abatwaye bati jewe ntwarira abano. Dusavye yuko tugira Burundi bwa Burundi bumwe ndadena bose bagwanira. Yego muravuze ko muzokwikira amatora mugabo hari ikibazo cy'umugambwe senere n'urubanza uri mu butungane hagati yawo utwara unoza utwara. Cyo natwe ndibaza mu buzima bw'igihugu muri ejo twabikurikirana. Urubanza rwa senere turaruzi, ndibaza yuko twege muri Gishoto icyo twama dushira imbere twashize imbere guharanira ubutungane kuri bose n'intwari bereye n'ubutungane bwa burimo. Aha rero twese tuvuga ntitwinjira cyane mu bibazo by'ubutungane, ahubwo tuboneye guca dusaba ubutungane ntihagire inyenda muvano ihebaho. Ko turi mu matora tubona twese tuvuga ati n'abarongoye igihugu nabonye turi kiri ndabibutse muri ariko amatora ngo tukeneye amatora aho urimo bose atawukomiriwe. Utungane bukora akazi kabo bunyarutse bufata ingingo ibereye hamenyekane uwatsinze urubanza. Baraba amategeko je sindi umusenere, amategeko ya senere sindayazi stati kukwishi umugambo wose afise stati na regerema bigenderako. Ni barabe amategeko ya senere urubanza barunyarutse ruve mu nzira, ufise uburongozi hizo amategeko amenyekane kugira ngo azohigwe n'abandi nyimba abishoboye. Cengezaho dusaba ko ubutungane bwokora kugira dukomeze ubutungane kuri bose. Abo basenere nabo baronka uburenganzira boza kwitoza babonye icyo ubutungane bwavuze, kandi twege icyo ubutungane buzovuga. Twe muri ejo twemeye cyo nyine, twe ubutungane buvuze ati twasaze benzo tuvuga ati nivyo nyene, tuvuga ati ingo z'ubutungane zubahirizwe, turuza ko byubahirizwe ko nyene. Murungitse indorere muvuze ko mungitse indorereze hakiri kare sikare kuko urubanza rwose uragwitegurira. Nibaza
turi mu nama yuko biraba twarabwiye kuba turi abagomba kuzo bindoreza baritegura nico gituma twiteguye kare kuko twavuze mu makomine yose abantu bategerezwa kuzogirishwa guhabwa inyigisho je n'amatora bazohabwa na ishoto formation n'umwanya mwiza haboneke ibibaranga hakoreshwe n'impuzu bazoba bambaye icerekeye imusha ntabwo bamfise na bukeyi kuko mu gwisenzi twarumvikanye yuko imbere y'umukuru w'igihugu abashoboka bose babishoboye bategura indorerezi kugira amatora ntagire uzovuga ngo byagenze neza kuko twega indorerezi nizo zoba abacamanza nizo zo kwicara tukavuga ati wewe munyepolitike ntubeshe aha nta majwi warose nakazaye twabonye ngaha nico gituma nabavuze yuko ibyurusha turabyizenjera kwijana ntabwo badufise na bukeyi ego hama ico bamenyesha makuru uburenganzira mu byo muri papuro rw'inzira turi ikiriri imbere y'umukuru w'igihugu navuze ko hari inzego zikweza igihugu mbere n'utwara urwego senisi no yarari yanavuze bari kwa mu bukuru bigenda kuri iki kibazo nyene ndibaza yuko mu byabavuze yuko cyo kimwe ari byahindutse ndatwega amashira y'amadayiza politiki nitwara tuvuga burya twara turaba gusa naho babona kanenge ntubavuga ngo hagari ngo kosora no mugubu twarabwiye yuko ni naje muri ejo twito twakibaje nyinshi mu gihugu nije nakibajeje nyene ndibiro yanyu nyinshi mu gihugu namubaje ati nuruhe ruhara rw'amashira y'amadayiza politiki mu gihe cy'amatora matwo nuruhe yavuze yuko ni mwandiki uruhara rw'amashira y'amadayiza politiki nuruhara rudasanzwe muri demokarasi yuko yatwishe yuko arabahanuzi badasanzwe ba leta urumva abamesha makuru namo bavuze yuko umesha makuru cyabonye ubu arovyivuga akagishikiza ubwaye gice gikosorerwa aho nyene cyo kimwe n'amashama y'amadayiza politiki cyo tukivuga kugira ngo ntari kwitwaza ngo habe ka vedo bote kamwe ngo abatura agenze nayo mu gihugu cyose tukavugira aho nyene ibyo twumvikanye urumva cyo tuma saba ivyo byaravuzwe ko tubivuga aho nyene dusaba ari byavuzwe twese tukora tubikurikirana cyo gutuma twese ubwa turungi indorerezi twisunze intombe yatanzwe n'umukuru w'igihugu ko twayishimiye kwe harabaye impinduka nziza turayemera jana kwijana ndibaza yuko abijeje n'utwara sense no yarari ahubwo nanyarutse abipropose muri seni iko cyo bavuga utwara sense nanyarutse ubure ibyo twavugaye muri mu rupapuro rw'inzira hari ikiri umwese uwo vyega abinyarutse ko nabonye mushanje hagati mu gihugu yatanguye batari bari ku kivi bariko barabwira indongozi ko bategeza kwimvika amatora ntazo kuva kajagari ndibaza yuko twege muri dahinza politike twe turivuga tuvugana seni ndibaza arabizi ivyo twege ndibaza n'utwejeje rwego gukomesha makuru turamusavye muri cyo dushimitse navuga na seni bijya twavuze abamesha makuru baronke ubwo burenganzira kuvuga icyo wabonye kuri kurubuka